Uranyihakanye ko narisi. Mzee acha kunitinga nawe kutinga kidole. Hata ndakubwira ikintu kimwe. Reka kunkora. Reka kunkora ko. Maze murindi. Ndakwereka. Je mwacanga. Ivyo ngore bwa mbere. Niwanyuzwe n'izambere. None kubera ikirero kugiriwe. Ndakuba ko amaraso yanje ya mbere. N'ibindi amabifu yiwanyu rero mwebwe. Kuko amaraso yanje ya mbere. Yatabara amaraso yanje ya mbere wewe. Wewe. Nagukwe. Ndabakubita. Viriza mutamara. Umviriza. Viriza ndakubwira. Umviriza. Viriza ndakubwira ikintu kimwe mutama. Umviriza. Ijyo bamwe ndayigurisha. Wesa. Ati urugendo rwa mbere rwarahombye sinagiye muri Serbia. Vitu vyako uje piga. Ni ya kabiri ndayigurisha. Ona mimi niko mkosa adabu brother. Mimi niko mkosa adabu nu jama. Bomeze gute? Uragenda kugurisha yini? Uragenda kugurisha yini? Ushapiga. Ona nenda jo. Nenda kwanza. Mzee abiache. Viache hivyo. Uragenda kugurisha yini? Viache hivyo. Basi wewe nenda. Twende. Ende. Acha wewe mzee. Unataka kuvuma kaka mzee. Unaona tatu bya. Wewe peti. Unaona tatu bya. Basi wakuita. Wapiga. Sali bakunzi ba Inyishu Media murakomeye meze neza meze fresh sana je meze neza cyane jewe hari Jesus Carmelo inyuma ya kamera hari Benisha nkuko mubona ngaha anye ndi kumwe n'umusore mwiza muremure kandi atagase ngirageje kumuraba ash bro inzobe yawe ayikuye Ewa iri mitagato yo kwitegura kuja muri Serbimu kuja muri Serbi wewe waravuye ndabizi waravuye oya sinabaye nkigenda oya sinabagenda kuko urugendo rwarasivye ego so rero iko ndakubaza iyi nzobe yawe ayikuye kuri papa canke kuri mama hobo ntujya mutamatagaze mama wanje ni John mwaho rero ni watagase ni wameze neza kandi yeso warakunda mama batagase none ubizi ko ari byo byiwiwe so rero je ngaha anye rero tuko turavugana ivyo bantumye byose je nabateguye bose ndababarira duhana isango ahantu tuza guhurira cyo gituma rero ubonye twoshobora kugenda kugira ngo tubanze gushikira turabe so wawe nujya mu tipe mwene wanyu none umubwira ibiki sose ninambia ngo nataka kuongea na familia yako mimi nikabakusanya bo uri bakusanya twende sasa ariko none mbanze mbarire kwanza ibanga rimwe none bijya bintu so wawe yamagira vy'uburozi byo kuguma roga abantu reka nujya mutama arugana arurumva abantu bose yabamaze noje ko atarandoga mwebwe arabakinira mwebwe nimba yarabakingiye twe turabe mwebwe arabakinira mwebwe arabakinira bro twigire gusa tugende gusa ivyo tuzi ivyo turazi mwebwe arabakinira dukinira gute noje ko atarandoga ure reni muganga mucawi siju je narabuze na kategori no mushiramwe mwebwe arabakinira mwebwe arabakinira je ko atanu umunsi numwe arandoga none kwanza uwa mbere wewe je namubonye wa muhungu wa muvukana yake bosi wacu bosi wahi yamaze kudushikira bosi wacu arizi mikro zose niwe ubwo se ubutunzi bwa mutamu bwo akona yo gushatse kuvuga ko amahera yo mu muryango wanya ari we yama nako nakantu uraza kuvuga n'uyu ubwo n'ubutunzi bwa mutamu salama sasa mwe mnafaa kujana makamera gute bosi si tushobora kugira amakamera si we njuri uza amakamera aca tuguye nazo ariko si byiza uriyo bosi wacu sinzi ko nawe wokwicara sasa bikwaye abakuye umutipe je twayiko turayaga nyene n'umujama sinzi je natangwe kubabona umunsi wa mbere duhura yari yambaye ikirato yambaye ipantaro rya noir yambaye tashi areze nice uyu kandi ndamuravye umengo subwa mbere mumugishije ikiganiro akino uri cameraman iko ko barabara wowe biganzi barabara nigiye wawe sha none ikibazo gihari ni iki none kuvuga ngo uyo nuwahe ntusanzwe umuzi acana nivyo toka barabara wa speed rero ukora nyihakana ko tutavuka hamwe toka mimi navukana we je novukana numwe umuntu wameze je bakuzanyisha beze cyaba abantu ni sasa we nuyu unyene basi acha basi ni kare katikati basi mimi naona musije takupigania hapa Kwa barabara nimo mtu kamera nibaze no kugwanira ngaha none umviriza none umuntu muvukana kuri so wawe
so wawe baso wawe muvukana so Jeff kana so wanje uyu ni muravukana ndi mutonya wawe wewe ni wemera ngo ndi mutonya wawe none acha na bari baje zamviriza je mu mazimisi mungerageza aje vuga yashise ngavuga akajambo ngo nubutuzi bwa papa wanje wapi na wapi wakumvise njako kana kumvise aho umenyere ko ara bapetwa dafise inde aho nyene dushaka kumenya nguye kwanza nguye hapo weka jimbale weka mzee kuya ni kubera ikirone mwicega sasa ni familia tote bita kupanga panga je ibintu je naje ngaha kugira ducatagure twe turavugana neza nk'umuryango mwashimye kuzana kamera mzee none nawe raba hano wifenta rega ilikuwa ni programu ya mubarabara. Programu barabara ntiba. Kwanza mimi hapa ina muda atakwika hapa juu. Kama umenitia hivyo. Je narinzi yuko bari muhira. None ikiganiro c'umuryango none simwe mwa Je umamagari kubera ndagufasha iki? Ushaka ndagufasha utangajwe niki? Muzee manzi urindire kwanza. Sinzi basi je nanje have mpagarare kuko munatamunizidia akiri. Basi mzee kamera, zinya kamera. Ikintu gihari. Zinya kamera kwanza. Hapana zimeka abazizimisha kamera. Abazizimisha kamera. None muzee utangajwe niki? Umviriza muzee utangajwe niki kandi bose arabahungu biwago yapa. Watu bakunze nyishimeza je umuryango uranani. Urenda wapi? Mongeye ko hapa kwanza mongeye. Sasa uona tatu ngeni. Man, ushaka man unatani. Ikintu ushaka. Kubera so wanyara babonye muri kumwe. Irakije Mike. Natawizimishe sasa arindira kwanza ingorane Mike si wawe nibavuze ngo uri boss imvirize ngo hagararenga Jeffis ikibazo kimwe ikibazo kimwe gihari niki gute so wanya babonye muri kumwe ashumenga haraje ikindi kintu mu maso menga ntiyashaka ko mwebwe babiri muhura mubaze rero mutama rero igituma adashaka ko duhura turabe kwanza acha sizimishe Mike yabati Ona kuze. Umviriza mne muze mbarira kubera ikintu udashaka kubona aba bahungu bawe babiri bari kumwe. Mutama karabaye mugongo waraheze. Afise imbyaro nyinshi cyane ngira nico gitu. Umviriza rero abwiye. We icara. Oya icara ngaha. Urumva arabyagagura. Bisa nkavyo. Ntare we ko narinzi kwasubiye ku murongo none uracameze gutyo neza. Jewe ndi umunyarusaku. Okay umviriza rero mwebwe kugira ngo muzane ibi bintu by'iwanyu ngaha. Sawa? Ibi turimo byabaraba mwebwe. Abeda kubarira igituma byaje. Abeda kubarira igituma byaje. Je uyu wanzanye muri mwebwe. Je sinari ndabizi ni histoire nta niyo narinze. Umviriza muzee je ikintu je catumye nzangaha anye. Nuko je nari nje fise amakuru neza avuga ati ujya muhungu wawe yagurishije parcela aja muri Serbia. Gushikiza isa nawe uracamufata mukaniga uvuga ati akwereke waguze iyo parcela. None iyo parcela mu kuyigurisha ni mwabigiye inama. Je no kumvikana n'umutama. Nukumvikana n'uyu mutama kwanza omberiza wa muhungu ndagana kubiza ukuri yego ntumvyurira ishari n'umujinya ariko niko kuko ivyo wakoze wewe ivyo wakoze sindira kubivugira ngaha none iyo ndabigusaba kubugwa neza ari kubinkorera iyo bisaba je narabigukorera none nturi umwana wanjye numaze kubumwana wanjye udakora icyo usabye wowe ese wari kubi umwana yo gusaba tukamuhibuye wari kubinkorera ubw'umuvyara hanze ubwana bwinshi umengo nubu nuzana ubupaye arabyagagura cyane sikirizeni nyumviriza ni munyumviriza Jesse naje ngaha kugira muntera uva notification adafisa akamaro nakare ndashonje cyambere cyo ngomenya namburi ngaha banza kwanza umenye ni igikije two turafana mwene wahaye icyo mufa ega ababisangiye nibo bagirima ababifanye babisangiye ariko sasa je ushaka ngori iki ivyo vyama parasera nize wewe mahera nimbo warayariye waragurishije parasera siye kwanza ndabimenye imbere ya kamera kandi sino bivugira ngako je na Jeffis unani ariko ni parasera yagurishije yari yaso wawe nawe bifisemwe uruhara banuviriza jewe uno munsi nibafisa mahera yiwanje yimenye nguvu zangu ico tajua je sibeze nka wewe peti yangu ariko ari akajambo yavuze ereza amashuri kwanza na wewe urondere ubuzima cyangwa uyige urikora giri kurikora urumva ivyo ni vyiwawe wewe parasera kwanza mera wayatwaye kandi amushigikire mutama nawe afite amakosa batere n'inkuru rero baca umugani batutaza umuta w'inyako nijya yindi ndayigurisha
Uragurisha ona BAHEBIYAKE ona BAHEBIYAKE ngoja kwanza. Ona bai usifanye wewe akupigana. Urabona ico unajua ulisi peti yangu. Nije ndi ndagurisha muje kupanga. Tulia mwanangu. Ariko ari akajambo ya Mungoje kwanza. Mungoje. Rindira muze, rindira ndamubarira. Mundege kwanza. BAHEBIYAKE yararonse amafaranga ariko ari akajambo yavuze ati none ajya amafaranga BAHEBIYAKE yaronse ntiyavuye kwa mutama wiwacu. None umviriza nico gituma n'uyu muhungu ahabereye ikigaba gute yagiye kungurishiriza parcelle sivyo ntayimuraze ntamuhaye abo ndakeneye n'abayiguze. Umviriza nawe urafise mu ruhara na wewe sikia cha kujiparatura reka kwiparatura we muze reka nawe urafise mu ruhara kubera iki wagiye umva weye oya Umviriza nukuri kwimana bamenya iki ndakurahiye muze ngoja kwanza ona bakazushyiramo umushinga ajya bakazushyiramo umushinga uzushyira ko agenda kuvyaye cyangwa atari kuvyaye umviriza rero muze umviriza bajya ngorane umufitaniye urafise mu ruhara urafise mu ruhara kubera iki agenda afyatagura abana benshi cyane none umufitaniye ufitani ingorane na umviriza BAHEBIYAKE mwicare ni mwicare wewe kama utaki kusimama icara kubaze mutama ubyo nayigurisha je noronki inuzenya umuturi wiwanje ukwiye ubizi gute je mwana wese mvyayimba abafise iwiwe sawa nambuzi uko rero hajya wa umviriza jewe sishaka yuko umwana wese aja ngakigira umugangi aja afata ivyanje akavyihagira ivyo je nivyanse urumva ndakubwirire iki umviriza rero ndakubwira ijambo rimwe umviriza nubu ndagusubiriremwo wewe ndakurahiye umwana ndarazira umukobwa urumva jewe ujya muntu mwaguranye hajya kwanza impapuro mwanditseko ziri he ndazikeneye impapuro ndazifise zahajya hano ahubwo ujya muntu uramukeneye nukuri akazoshingana mushinge jewe nzoba ntari ndakubwira mutama rero tulia peti yangu uviriza tekirize peti uviriza nakuno uvuga n'umuvyeyi wachukuma wikubita mu gikiriza ni makosa n'umuvyeyi wawe wameze gute n'abandi bavyumvireho ni makosa mwumvirize ariko cyabamenye ofisa amakosa none kwanza we n'uyu unyemuvukana mu ndimwe niuliza kwanza mimi simjui hata uyu papa wanje afisa amakosa nawe nyene nayo nyene aguma fyatagura hanze unaona sasa nje hivi ne nawe uyu numuzi nawe uyu je ndamuzi ko ari mukuru wiwanje muvukana mu ndimwe washeze ko maguru muze tubarire none gutuvyara abana ntibamenyane uyu gutuvyara abana ntibamenyane umviriza ntimushaye kumenya programme yiwanje gusa kamwe ubibira akabanga jewe wicara ubizi kandi uvyumve sivyo umwana wese yitwa ko ari gwanje nahari na nyina urumva bose ndabazi ndabafite ku rutonde rendera kwanza bose ndabazi sivyo imfura yabo uyu niwe yavutse imbere y'abandi bose uyu BAHEBIYAKE uyu sawa hakurikira uwundi n'uyu ari mwana wanje sawa uyu ni buri uyu ni umunani niburi urumva abakoze niburi reka mimi ngende reka nigire none we sindi papa wawe uremera ko ni papa wawe je ndavyemera kuri papa ni papa wawe mzee acha kunivuruga kichwe hapana ishuri kibazo ndakubajije sawa wewe uri papa ntari papa wawe utajijura ariko gutoye none sinakubwiye ko bagutoye umviriza wa muhungu icyo ngiye ndababwire ni giki utubwire iki umviriza we wa muhungu utegerezwa kunyereka umuntu mwaguranye ndakubwira ikintu kimwe akazogena hashikanye mushinge mama gira ikintu kimwe reka rero nakubwira ikintu kimwe rero mutama wewe uranyihakanye ko narisi sawa acha kunitsinga nawe kunitsinga kidole atuma ndakubwira ikintu kimwe reka kunkorako reka kunkorako baze murindi ndakwereka je mwacanga yuko ivyo ngore bwa mbere niwanyuzwe n'ijambo none kubera kirero ko ndakuba ko amaraso yanje ya mbere n'ibindi amabifu yiwanyu rero mwebwe kuko amaraso yanje ya mbere yatabara amaraso yanje ya mbere wewe nagukwe ndabakubita viriza mutama viriza ndakubwira ikintu kimwe mutama umviriza ijyo bamwe ndayigurisha ati urugendo rwa mbere rwarahombye sinagiye muri Serbia vitu vyako kuje piga ni ya kabiri ndayigurisha ona mimi niko mko saadabu brother mimi niko mko saadabu no jama wameze gute sasa wewe murindi
icyo nababwira iki wewe waragiye muri serbi biraguhombera sivyo kubera iki abina urugendo urwaho narazi ya mimi baba yako urumva na miyezagiro wari ufise kuko yabo bose mimiyezagiro wari kugira ko nabandi baragiye baragumayo ariko nawo mbenzagiro wana muhezagiro kandi rero wewe uzosanga uri kurasangira n'imbwa zambwa nari intunze zimwe ziri ruguru ahubwo tekana rero ngurisha n'ijya kabiri ndagutunge komera uragenda rero gurisha urera jewe je waravya rero urukopura kura rukonga umwana navyo navyuzi kweli ki ngo mu katandero kweli katandero mubi reka je ndakuta ntusubiza uri muze wako uri ni muze wako nenda ndakubaza wondera je wondera bahereka wondera wewe wondera ubu burandera ufite umviriza wa Mungu barakubone namukozeko ivyo buntu wani ivyo bintu ujya utabihevye wewe ndakeshere ndakura imbere ndahira igipagani jewe ndazi ko wewe uzwava usangira n'imbwa ndabigusubiriyemwo uko ngujya nkinka ukapfa nk'imbwa wewe nenda mimi nenda nimtulize nenda basi tuka basi hapa mwe mwese ko muri babiri mufise amanyanga amwe ivyo una afise amanyanga yaguye je nawe waturavye ninda afise amanyanga mwebwe babiri una kamera kuri turaba je nawe wewe parcelle ujikwe uzishe sema ciwe nguwe mubaza mimi uyu ndio asiga ngorera amakosa basiga ngura umwana mukuru wavise ngura umwana mukuru ndabereki impapuro zarya parcelle oya ne amara wayakuye wewe mubazerera suyu mubazerera amara oya ama ariko nico nagurishije zangurube ziwe ziri mu gatumba ariko ino nagurishije jewe nibiki ko gomba twumvikane mwa bahungu reka twumvikane aratunze inguru ziri afise ingurube afise nani amahera bahebeye yake afise n'ubutunzi bwiwe bwose bwa mutama ni wabuzi we nana kimwuzi gushika niyo maraso yanje makuru niyo maraso uraza maraso yawe jewe uraza futa ngorero uyu we kwere kurwa mukorera amafuta toka urafanyaga we sasa mwebwe nemura mwe hari umwanya umwe muhuza nundi mwanya mucanganya kandi mukongera ifamiye yiwanyu je ndibaza ndabarahiye mwebwe ndabasubiza ku ruguru kwitongo ske ibipeti je nashaka kumukubita umutwe mwebwe babiri ndabasubiza hariya ruguru nashaka kubwira jo wewe nubukosa bwabo bwawe urumva ndagusubiye ariko niwe wamubyaye unkoreko uwo nkora ivyo ugomba vyose ariko wowe ndagusubiza ruguru ingorane amatwi yawe ntiyumva wenda gusubiza ruguru kurima muwane urasubira kwisuka ona niwishaka kuko ijya parcela kabiri ona muzi ijya parcela kabiri acha kupigana uragenda kugurisha yini uragenda kugurisha yini ushapiga ona nenda jo nenda kwanza muzi biache hiyo uragenda kugurisha yini biache hiyo basi wewe nenda twende ndio acha wewe mzee unataka kuvuma mzee kuna tatu bya basi wakuita wapiga mabusta mndakura wala simsha kamera sasa hivi kitu gani mko mnanaibisha mimi wasi reka nicara kumute ndeka mzee ntari nawe nu sina baraba baseba imyaka wewe mvumo wewe nenda pete yangu acha kupiga booster unakunya vitonya vinakuzidia akili ndakongera mubwira kure ndakwereka mubwira kure ndakwereka mubwira kure ndakwereka wewe mubwira kure ndakwereka sasa una nani chukua mimeke yako acha ona